N'igihe cy'isaha zitandatu zirenze ko iminota 17 hano muri studio za Radio Magatonda FM wadutunga ku minota twacirewe akaba n'umwanya wo gutega amatwi amakuru dushikirizwa mu gindo wacu Armel BIGIRIMANA ndakuramukije nongera ndaguhikaze Armel ndakuramukije ciza ndabaramukije namwe mwese muri komatega amatwi ibiganiro vya Radio Magatonda FM sangwa ikaze mu makuru Unomusi agizwe ningingo nkuru zikurikira. Unomusi niho mugihugu cose hariko harakogwa ikibazo ca reta kirangiza amashure yisumbuye kigaha uburenganzira abahejeje ayo mashure kuja muri kaminuza. Amasanganya y'umuriro ngo arakunze kwibonekeza muri kino gihe c'impeshi aba yaturutse ku muriro usanzwe canka gaturuka no ku muyaga nkuba. Mukanya nido jano makuru. Kwino muri sanze muri radio magara tamze fe Ndasubiye kubaramutsa makuru yacu reka tuyahere mu gisata c'indero. Unomusi niho mu gihugu cose ariko harakogwa ikibazo ca leta kirangiza amashure yisumbuye kigaha uburenganzira abanyeshuri bajeje ayo mashure kuja muri kaminuza. Abagera ku bihumbi 68,193 nibo bafise uburenganzira bwo gukora ico kibazo. Tukamenyesha yuko ico kibazo gikogwa n'abahejeje amashure uno mwaka hamwe n'abananiwe n'ico kibazo co mu mwaka uheze bakaba bipfuje gusubiramwo. Umushikiranganje w'indero aramenyesha yuko atamunyeshure numwe afise uburenganzira bwo gukora ico kibazo ku ncuro igira gatatu. Reka tumutega amatwi. Ubwambere turatangaza yuko igitigiri c'abanyeshure bazokora ico kibazo muri uyu mwaka kigera ku 68,193 muri abo harimwo abashika 1,399 bariko baragisubiramo ugira kabiri bose hamwe bakaba bakomoka mu mashure 1,283. Hazokora kandi nabo baza gusubiramo twita abautodidacte. Ico kwitondera nuko uzogerageza wese kuza gukora ikibazo ugira gatatu ico kibazo ciwe kizoba ari famusa nk'uko bisanzwe bitegekanwa mu gice cya gatatu cy'itegeko ry'umukuru w'igihugu nimero 192 yo ku itariki 29 z'ukwezi kwa gatandatu mu 2012 bitegekanya uko impamyabushobozi z'abakora ikibazo cya leta zitangwa. Abayobozi b'amashure harimwo ibibanza bizokorerwamo ico kibazo basabwa gusuzuma yuko intebe zikwiye kandi zimeze neza kandi zinasa neza kugira ngo zishobore kwakira abanyeshuri bazoza gukora ibibazo. Abarongoye ahazokorerwa ico kibazo basabwa gutunganya amanama n'abazobicungera baraheza bakazunguruka mu mashure yose baraba yuko atakintu na kimwe cosamaza abanyeshure kigahabwa kibatera agatima ko kwiba ikibazo. Mu vyajejwe urongoye ahakorerwa ikibazo arafashanya n'umwungiriza eka mbere nabo bacungera ikibazo kandi bose babanza kwiyemeza bakongera bakanasinya ko bazokora neza ako kazi ubushikiranganje bwabahaye. Birabujijwe yuko umunyeshure yinjirana telefone ngendanwa ahakorerwa ikibazo. Uwo wese azofatanwa telefone ngendanwa n'arizoba izimije ibibazo byose yakoze bizoca bibipfagusa. Ikibazo giheze ivyo abanyeshuri bakoreye ko birengeranwa neza mu rutonde rumeze neza bakurikije inimero zibaranga. Ibizoba bitagenze neza abacungereye ikibazo baraheza bakavyandika bagaheza hamwe n'urongoye ahakoreye ico kibazo bakabishira ku mukono. Umuntu ahirahiriye agata ivyo umunyeshuri yakoreye ku kibazo azohanwa. Ibibazo bahejeje gukora bibikwa ahantu hacungereye cane mu kurindira yuko bikosorwa. Arongera kandi agahumuriza abavyeyi ko hashizwe mu ngiro umugambi wo gukinga kwanduzanya ikiza ca coronavirus kuri abanyeshuri bariko barakora ico kibazo. Akongera kandi akanamenyesha yuko abarundi bari hanze y'igihugu bitakunze yuko bakora ico kibazo kubera iyo mvo nyene y'ico kiza ca coronavirus, ariko akavuga yuko bazokwiga ukuntu nabo bashitse batogira intambamyi yo kwiga kaminuza. Reka tongere tumutega amatwi. Batemeshe abanyeshure mbere n'abavyeyi yuko twakoze ibishoboka byose kugira ngo ntihagire uzokwandurira aho hantu. Twarategekanije aho bazokarabira mu ntoke imbere y'ukwinjira, reka mbere naho bazokorera ikibazo twaragerageje gutandukanya intebe kugira ngo abazokora ikibazo ntibegerane kugira ngo bananduzanya, ariko kandi kugira ngo ntibahave banabwirana ibibazo bariko bakora. Turasaba rero umwe
ikibazo cya leta cyahora gikorerwa Burundi abanyeshuri b'Abarundi ariko twahora tunatungika no hanze kugira ngo n'abari hanze b'Abarundi bahunze bashobore kubikora kugira ngo bagarutse biborohere kwinjira mu makaminuza yo ngaho iwacu. Twaraciye hirya no hino ngaha mu bushikiranganji nk'uko nabivuze turaraba ibihe turimo na cyane cyane ibihe by'ikiza cya korona, hanyuma duca turabandikira tubamenyesha ko bivanye n'ibyo bihe turimo muri ubu mwaka icyo kibazo kitazokorwa hanze. Aha rero icyo dukora ari umugwi tugomba gushyiraho uzokwiga uko tuzofasha abanyeshuri bagomba kugikora ubu mwaka kugira ngo bizoce bibabera intambamyi mu kubandanya amashuri yabo mu gihe baba bifuza kuza kwiga ngaho. Imyiteguro hamwe no kwirikiza amabwirizwa yo kwikingira ikiza ca coronavirus ngo bigeze kure ko batwara abantu n'ibintu bacishije mu kirere. Umushikiranganje wo gutwara abantu n'ibintu acishije mu kirere aravuga yuko bobo ibikorwa babirembeje, hasigaye yuko gusa bitegurira yuko basubira kurangura imirimo yabo. Reka tumumvirize. Twebwe nabo tubwira mu ndwi imwe twoba twahejeje kwitunganya kugira ngo twakire ingenzi n'ibintu mu gutwara abantu n'ibintu mu kirere hisunzwe amategeko uko wase yategekanije ko tuzokora tubana na COVID-19, hisunzwe kandi ingene mu karere twavyumvikanye tubicishije mu manama n'ivyigwa twasangiye nabo. Twebwe ibi bikorwa turimo dutegekanya yuko atandwi bizomara. Bavuze bati rero twugurure mu ndwi imwe, twe twakugura kandi byogenda neza. Nkuko mwavyumvise mu ncamake, amasanganya muri kino gihe cyo mu cingo arakunze kwibonekeza cyane, yaba ayaturutse ku muriro usanzwe canke ko yaturutse ku muyaga nkuba. Abene gihugu ngo barasabwa gucunga neza umuyaga nkuba wabo bakoresha mu ntumbero yo kwirinda ayo masanganya. Aho ni mu gihe ku munsi wejo habaye isanganya ry'umuriro ryaturutse ku muyaga nkuba hari kumuhana witwa Ndabagiriye Manase aba mu gacimbiri ka Kigobe, aho ni muri zone ya Magara. Nkuko bivugwa n'abahishikiye baravuga yuko kuri uwo mwana atakintu yashoboye kuharokora kubera uwo muriro. Tega amatwi umukuru w'umutumba wa Magara ya mbere. Byo kuri iyo sanganya y'umuriro yabaye kuwitwa Ndabagiriye Manase mu gacimbiri ka Kigobe hari nka saa 10 gutyo, niho nce ndabimenya bambwira yuko hoba hari umuyaga nkuba woba uturiye inzu. Hanyuma twaciye turashika n'abanyagihugu batari bake ko abanyagihugu ba Magara ya mbere basanga bamenyekeye kuba cyo gutabara, aho hari abantu barenga nk'igihumbi, bamwe buriye ku mazu hejuru, abandi baragerageza kuzimya kandi umuriro bagerageje kuzimya wose, ariko turavye nta kintu na kimwe cyari mu nzu na kimwe carokotse. Ibisanzwe amakuru menshi turatohoza kuko ugiye kubaza serugo canke yinarugo baginze uravye aho bari namarira kuko babunze ibintu bitari bike cyane, ibintu byari bitunze umuryango byose byahiye, nta kintu na kimwe uravye umuriro waturi ibintu byose byabimatara, impuzu n'amahera yo mu nzu, reka ibintu byinshi nta muntu yoshobora kudetaya ngo dushobora gutanga amakuru y'imbaho, kiretse serugo umutwe umaze gutekana neza akaduha umuco ibintu byose byari mu nzu kugira ngo tushe tuvyandika ikimbe natwe dushobore kubitanga, tubishobore kubitanga haba mu nzego zidukurira kugira ngo babimenye. Ariko mu ncamake ibintu byose byari mu nzu mushitse ngo murabe nta kintu na kimwe cyasigaye. Uganda twahumurije twongera dushimira bene gihugu bahashitse kwiteka bihaye kandi bahaye n'igihugu kuko sigambere batabara no kubitwa bose ko baratabaye nkuko nyine batabaye uno munsi. Twabashimiye hanyuma turongera turahumuriza kimbe umuryango bariho kugira ngo bahumure, aho atacu twashobora guca twafasha umunyene mugo ndazi ko bashobora kuraba aho bashobora kwaka indaro kuko inzu yahiye yose ninje mu nzu honyine naho twazimije ntushobora kwamara umwanya kuko ari umuriro mwinshi cyane. Ni no kuri no nkuru turangije ko amakuru yacu. Reka ndabashimire mwebwe mwese mwaduteze abiri. Reka nkengurukira uruganda rwa Radio Magata FM rwa duturokanije ano makuru. Sino kibagira gushimira Jean Ciza ikatuma amajwi abashikira neza. Armel nje ko ndabashikiriza na utaha. Gwino muri sanze muri radio Magara tanze fe